nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Muri video naheruka kugira nari nabemereye ko hari video ngiye kubereka. Muri iyi video ngira ndabereke, nshaka murabe ibintu dukora muri eglise, tubona mu ma eglise bikogwa. Ndabereke ko no hanze ya eglise hari ababikora kandi bijya nyene, kuburyo ukwiye kuca wibaza uti none bano bantu by'ukuri baruzuye Mpwemu Yera? Uyu ni Mpwemu Yera atuma bakora ibi? Hama ni vy'ukuri? Eske ni giki gituma abantu bamera gutya? So reka nde kuvuga menshi mwirabira iyi video, hama turasubira après niyahera. Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Whoa. Okay. Oh. Toast him back there. Please. उल्लास जाके मन मैया कुंभन दास ब्रज कुंवरी मिलन कुंभन दास ब्रज कुंवरी मिलन चली रसिक कुंवर गिरिधरन पैया Ndizera ko mwaravye ino video, mwejeje gukurikirana kuva ku ntango. Nashanda kubaza ikibazo, we waravye iyi video. Muri barya abantu bose, ninde akoreshwa na Mpwemu Yera? Ninde yari yuzuye Mpwemu Yera?
muri burya bubasha bwose mwabonye hajya muri iyi video, nubwo ari bubasha tuvuga ko buva kuri Mpwemu w'Imana. Nazanye iyi video kugira ndabereke ko surtout abantu bari muri mouvement prophétique ko monde iyi monde nise muri video iheruka monde iri negative spirituel mbwa iri negative nayo irabaho, irashoboka. Hama ku batari babizi, hariho ndazi abantu benshi bari Buraya surtout ibihugu by'abazungu bo barabitahurangira hano kunsumvya. Hari ico bita new age, ni movement yitwa new age, nayo iriko iraza cane, ni nini cane, barakora ibintu vya yoga, bita yoga n'ibindi vyinshi biri surtout mu bihugu by'abazungu. Jewe personnellement sanzwe mfise abagenzi b'abazungu bari muri iyo movement ya new age, n'abantu bakora ibintu arashobora kukubwira ibintu wakoze ejo, arashobora kukubwira ivyumviro vyawe, baragira ama experience nkajya nyene tubona muri aya mashengero y'abaprofete ibyo bakora. Baragira ama experience yo kuva mu mubiri, agafata esprit yiwe ikava mu mubiri ikagenda kandi ikagaruka, akaza kubwira iyo yarari ngo yahuye n'abamarayika, ibyo bavuganye, barabikora. Kumbura abari muri Afrika ntabyo muzi kubera bitahari cane, mugabo hano mu bihugu by'abazungu birahari. Mushobora no kugugla mukaraba kuri Google mwandike new age canke muje mu YouTube murabe. So barakora ibintu ukabona bafise ubundi bubasha bubakoresha ivyo bintu. Barakwexplica ati umwana w'umuntu arafise muri we ububasha, ati iyo uja muri meditation hari ukuntu ushobora kuactiva ubwo bubasha buri muri wewe, hama bugatuma ubaho neza, bukagukoresha n'ibitangaza. Abo barabaho ngaha i Buraya. Mfise n'abagenzi b'abazungu bari muri iyo movement yabo ba new age. So ibi byose nshaka kubanza kubereka ko iyo monde yindi baho. Naco gituma rero ntiwoza ubwira abantu canke ukora ikintu hama ugaca ushaka bace bacemera. Donc ntibakidute, aho ni nko kubarenganya, kuko n'ijambo ry'Imana rirabaha uburenganzira bwo kurondera kumenya, babe, kubera Imana irazi ko Satan abaho. Iyo monde yindi Imana irazi kwibaho. Nico gituma yahaye abantu, abakristo bose, abizeye Kristo, abari mu Mana bafise esprit ya discernement, kudiscerna bakamenya ati eski Mpwemu iva ku Mana, iva ku Mana kweli. Umwana w'Imana wese arabimenya. Ariko kenshi muri mouvement prophétique, abaprofete ntibashaka nuko unaduta ibyo bakora, ntibashaka nuko ubiquestioninga, bashaka uvyemere. Ivyo Bibiliya suko imeze. Bibiliya iraduha uburenganzira bwo kujuja ibintu nk'ivyo, tukaraba by'ukuri ko iyo mpwemu ikoresha uwo muntu canke ivyo bintu uyo muntu yavuze biva ku Mana canke bitava ku Mana. So nashaka mubimenye namwe umukristo wese abimenye, amenye ko izo monde zibiri zibaho. Si monde imwe gusa ihari y'Imana, monde spirituelle y'Imana gusa, aho winjira mu mpwemu ugaca ushikira donc mu by'Imana gusa. No, n'umugwanizi Satan nawe arakorera mu mpwemu. So nimubandanye mukurikirana izi video, nibaza ko Imana izovugana n'umwe wese. Muri izi video muzobona
muzotahura ibintu vyinshi, surtout ivyobafasha kumenya ivy'Imana n'ibitari ivy'Imana. Byose nasanze bihagaze kw'ijambo ry'Imana. By'ukuri nasanze abakristo benshi cane badasoma ijambo ry'Imana. Ntibazi ijambo ry'Imana abakristo benshi. Nico gituma amaposte yanje nahora nandika kenshi navuga ati, nakunda gusubiramo mvuga ati, il faut ko twiga kumenya Imana, kudepanda ku Mana, kugiranira ubugenzi n'Imana, kudevelopa imigenderanire n'Imana, tukayimenya by'ukuri, tukaba abagenzi. Muri ico gihe Satan nta na kimwe yokugira, ntawe yoca, kuko usigara ufise ivyiyumviro nk'ivy'Imana, usigara ubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Ikintu cose kiza kidasa n'ic'Imana urakimenya. So mu maposta akurikira nashaka plutôt ngo mvuga amaposte kandi ari amavideo. Muri video ikurikira nzoshimikira cane kw'ijambo ukwizera. Icari co ukwizera. Ndabinginze muzokurikirana iyi video kuko izoba irimwo ibintu bigufasha gutahura. Nashatse nzovuga kuri ivyo vyo kwizera kugira mugire igicapu c'ijambo ry'Imana, ukuntu Imana ishaka ko tuyizera. Hama video izoza inyuma y'iyo y'ukwizera nzoca ntangura kubereka amwe mu ma trick, sinzi ukuntu vyita mu Kirundi, bimwe mu bikoresho aba faux prophètes canke abantu bigisha ibintu vy'ibinyoma, trick bakoresha, ubuhinga, sinzi ukuntu bita ubuhinga, amayeri, reka nkoreshe ijambo amayeri bakoresha mu kwifatira abantu, mu kwibohera abantu, mu kuzimiza abantu. Ivyo byose nzobivuga muri iyo post izokurikira iyo yo kwizera, ariko ndashaka kubanza abantu bamenye icari c'ukwizera. Bibiliya iyo ivuga ukwizera ico ibishaka kuvuga. Nukuri ndizera ko ari abantu benshi ibi bintu bizofasha. Mubandanye mukurikirana izi video, Imana ibahezagire cane.